Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ni muriko murumva ni radio RPA hejuru y'abanyagihugu turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 mu kakaro umwaka wa 2025 musangwe ikaze ku makuru mu Kirundi twabateguriye hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishirahamwe APRODH ritera kamo leta ko yogira ikihinduye ku bijanye n'abantu bafungwa biciye kubiri n'amategeko bikagwiza ibitigiri mu mabohero. Ivyo biri mu cegeranyo APRODH iherutse gusohora. Agashahara k'intica ntikize karonswa abigisha niyo mvo nyamukuru yatumye abarenga igihumbi baheba akazi, ibiteye impungenge ubushikiranganji bw'indero. Nayo mu bijanye n'impunzi, amashirahamwe yahora afasha abarundi basavye indaro mu makambi y'impunzi hari mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi akwiye kwikubita agashi agasubira kuronsa imfashanyo izo mpunzi zimaze amezi atari make ataco zihabwa. Nariko nca ku mayange mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhere mu bijanye n'umutekano. Umunyagihugu wo ku mutumba na zone Ntega mu ntara ya Butanyerera azwi ku izina rya Bigiramungu yitavye Imana kuri no wa mbere, nyuma yaho akubiswe kuri no w'Imana n'umugabo azwi ku izina rya Harushingoro. Amakuru ava muri ako gace amenyesha ko umuhisi yakubiswe umugere mu nda mu gihe yaragiye kubanguranya Harushingoro ariko agwana n'umugore wiwe. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko uyu muhisi ashobora kuba yaviriye mu nda, akaba yitavye Imana hamaze gushikanwa ku ivuriro ryo ku Ntega. Abaduhaye amakuru mu banyagihugu basaba ko uwo Harushingoro yofatwa maze agashigwa imbere y'ubutungane. Tukiri mu yavugwa mu vy'umutekano nyene, uruganda rwa radio RPA rwarashoboye kumenya abantu 6 bishwe mu ntara zine mu zigize Uburundi mu ndwi twaraye dusozereye. Muri abo bantu bagandaguwe 2 n'abakenyezi. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira vyinshi ku bijanye n'abo bishwe. Mu ntara ya Buhumuza haratowe ibiziga bibiri vy'abagabo batashoboye kumenyekana ku rugabaniro rw'amakomine ya Ruyigi na Gisuru mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu hezi. Abanyagihugu baguye mu gahundwe babonye umukuru wa zone Rusengo atanze itegeko ryo kuyihambisha hatabaye amatohoza. Ku wa gatanu heze umukenyezi yitwa Ndayisenga Doravine yarasanzwe ari umuhuza ku mutumba Gikuzi yarishwe atemagujwe imipanga n'umuntu amusanze ku rugiwe ku mutumba Gikuzi muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Ico yahowe n'icigeze kimenyekana. Mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyerera naho haratowe ikiziga cyo witwa Alexi aho bita ku Mabombo ni muri quartier Kigarama ku wa kane heze. Amakuru ava muri quartier ya Kigarama avuga ko umuhisi yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza. Umuntu umwe yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Mu ntara ya Buhumuza ikiziga c'umukenyezi umwidondoro wiwe utashoboye kumenyekana caratowe ku munsi wa kabiri mu murima w'umuceri uri ku mutumba Nyabisindu ku nkengera z'uruzi Ruru muri komine Cankuzo. Bamwe mu babonye ico kiziga bavuga ko basanze bimwe mu bihimba vy'umubiri w'ico kiziga nk'ijisho n'ugutwi atakibifise. Wanyuma uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Gitega n'umugabo yitwa Basabose Fabien Abubakar w'imyaka 45 yishwe ku munsi wa mbere akubiswe umusekuzo mu mutwe n'umukenyezi wiwe ku mutumba Rurengera muri komine Mutaho. Amakuru avye Mutaho avuga ko uwo mugabo yahowe ko afise abagore benshi nyene gukora ibara yaciye yishikana mu gipolisi imutaho. Emmanuel Ndayishimiye. Tubandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu nabibabwiye mu ntangamarara. Ishirahamwe ryitaho agateka kazina muntu na cane akabapfungwa APRODH bisaba ko hoshigwaho impinduka zigaragara mu bijanye n'umugenzo wo gupfunga abantu biciye kubiri n'amategeko. Mu cegeranyo ryashize ahabona muri uku kwezi kwa Mukakaro, ishirahamwe APRODH riratanga umuco mu bisata vyegwa n'iyo ngorane mu nzego za leta kuva hejuru gushika no hasi. David Claude Mbana nayo aragaruka kubisabwa n'ishirahamwe APRODH.
Ishirahamwe riharanira agateka k'abafungwa rihamagarira umukuru w'igihugu ubwiwe gukurikirana ikibazo c'abafunzwe hadakurikijwe amategeko bejejwe canke bahejeje igihano cabo, gutanga itegeko ryo kubarekura atakirinze gusabwa. APRODH ivuga ko uko kugumizwa mu buroko bisa naho ari uguhemukira igihugu ukurikije ibivugwa n'ibwirizwa nshingiro. Iryo shirahamwe riranavuga amategeko ahonyangwa n'abakora mu biro bikuru vy'igendereza bikukira umukuru w'igihugu aho bahagarika umuntu atamutahe bamweretse. APRODH igasabira ibihano abakora ivyo. Ubushikiranganji bw'ubutungane nabwo buhamagarirwa guhagararira agateka k'abafungwa mu kwiyamiriza ababakura mu mabohero atabubasha babifitiye, kuronsa ubuvuzi bwiza abafungwa, gushiraho n'umugwi ujejwe kumviriza abafungwa mu ngorane baba bafise. Inama nkuru y'ubutungane co kimwe n'amaparake APRODH basaba gufata ingingo yo kurekura abafunzwe hadakurikijwe amategeko, kugenzura uko amabohero yifashe no guhana abacamanza bafise uruhara mu kugumiza abanyororo mu mabohero hatisunzwe amategeko. Inama nshingamateka nayo ko yokora amatohoza igashiraho amategeko ku bijanye no gufungwa hadakurikijwe amategeko. APRODH ivuga ko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH wokora akazi ujejwe wigenga koko ukiyamiriza ihonyangwa ry'amategeko ukanakurikiranira hafi cane amabi agenda aribonekeza. Muri ico cegeranyo ishirahamwe APRODH risozera risaba umukuru w'igihugu gushiraho umugwi ataho wegamiye ujejwe gusuzuma ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Amashirahamwe yigenga nayo agasabwa kubandanya avugira kandi ashigikira abafunzwe hadakurikijwe amategeko. David Claude Mbana nayo urakenuye. Abashikiriza amanza n'inyamiramabi bakwiye kugira amatohoza neza y'amadosiye y'ababurana kugira birinde kugwiza ibitigiri vy'abafungwa mu mabohero vyabaye umurengera. Umushikiriza amanza Kizigenza wa Republika yabivuze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu gihe hariko hashigwa ahabona icegeranyo c'isuzumwa ryakozwe n'abashikiriza amanza mu mabohero n'ubusho butandukanye. Umushikiriza amanza Kizigenza Leonardo Manirakiza amenyesha ko ubutagirizwa ivyaha bikomeye nko gufata ku nguvu no guhungabanya umutekano yategerezwa kuburana yidegemvya. Umvirize. Basanze yuko igituma abashikiriza amanza hanini usanga bihutira gushira mu ibohero ni kubera yuko iyo bariko barakora amatohoza usanga bibanda ku ruhande rumwe rwa dosiye y'icaha burya ifise impande zibiri. Hariho uruhande ruvuga ivy'icaha hakaba n'uruhande ruvuga ivy'amatati ivy'indishi oza yakozwe. Ishikiriza amanza n'inyamiramabi ntibigeze berekana rwa ruhande rundi ruri muri ico caha rwerekeye inishyakababaro rwerekeye amatati. Rero ubu kugira ngo inyishu iboneke turahamagariye yuko amatohoza akorwa ku mpande zibiri zigize urubanza rw'idosiye y'icaha. Tubona yuko mu gihe amatohoza akozwe kuri urwo ruhande nabwo rwerekeye ingene bakora ibicaha azoshumbushwa, vyofasha gufata ingingo yo kurekura umufungwa mu gihe atagirizwa vyaha bihambaye tuzi nko guhinga guhungabanya umutekano, ivyo gusesa amaraso, ivyahagira ivyo gufata ku nguvu habigyo n'abakenyezi nk'ivyo. Uwo yari Leonardo Manirakiza umushikiriza amanza wa Republika. Nyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu gisata c'impunzi hamwe n'intwaro. Amashirahamwe asanzwe afasha impunzi yarakwiye gusubira ku kivi mu gutanga imfashanyo ku barundi bari mu makambi y'impunzi ari mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi. Bishikirizwa n'uburongoye urunani rwo guharanira agateka kazina muntu na cane cane ak'impunzi ziba mu makambi CDH Vicar. Ni nyuma yaho kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2024 izo mpunzi zitariko ziraronswa imfashanyo kubera abakozi bayo mashirahamwe bahunze intambara. Ivyo uburongoye iryo shirahamwe Leopold Sharangabo abona ko ari ivyitwazo. Kurikira Leopold Sharangabo arongoye ishirahamwe CDH Vicar.
ibihe impunzi zo mu Rusenda na Murongwe ziriko ziracamo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihe bitoroshe cane cane dufatiye ku biharuro turonka by'abana bicwa no gufungura nabi, aho biboneka neza ko fashanyo isa niyahagaze, mbona ko imiryango myinshi ifise ingorane zikomeye haba mu buvuzi haba mu kuronka ico bafungura, bikaboneka neza ko ari ibibazo bikomeye cane mbere biteye ubwoba. Rero icokorwa ubwa mbere na mbere nuko hasere pamu mbene n'andi mashami bakorana yogaruka ku kivi agasubira gutanga ifashanyo, agasubira gutanga ivyo byose byankenerwa impunzi zikeneye. Ibivugwa ko muri ako karere hari umutekano muke, ko ariyo mpamvu bashobora kuhava, ni insiguro zumvikana mbere zitanashoboka, kuko hari ahantu henshi mu kwisi tubona hariho umutekano muke mbere kurusha no muri ako karere sanzwe kari mwizo mpunzi mu Rusenda na Murongwe. Ariko abakozi ba HCR canke ayandi mashirahamwe afasha muri ico gisata abandanya akora, abandanya ashikanayo ifashanyo, kandi haba hari umutekano muke biboneka nko uruta ibiri muri ubwo burasirazuba bwa Kongo cane cane aho hantu hari izo mpunzi z'Imurongwe na Rusenda. Ivyo rero ni urwitwazo rukomeye cane. Ubwa kabiri nuko HCR yokorana n'ibihugu, korana na leta ya Kongo, igakorana n'andi ma leta, bakaraba uburyo izo mpunzi zimugwa zikava ngaho hantu zikajanwa ahandi hantu hari umutekano, ishobora kumva ko zimerewe neza. Isekeza ryo kugura ibigori ryo baryatebejwe nuko ibigega vy'ikigo Anagesa bigaragara. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko hari n'umugambi wo kwitiza amafaranga yagenewe ibindi bisata byo mu burimyi n'ubworozi kugira ngo bikunde haboneke uburyo bwo kugura uwo mwimbu w'abanyagihugu. Josiane Muzaneza arabitubwira mwidonido. Twarasohoye itangazo yuko twuguriye kugura ibigori kuva itariki 16 mugabo twamenye ko hari akagorane gatoyi. Aha hari kuwa 2025 ruhesha uyu mwaka wa 2025. Ico gihe umushikiranganje Dodiko Prosper yari kasigurira abashinga amateka imvo yatumye ubushikiranganje arongoye butubahiriza isango bwo nyene bwari byitangiye. Insiguro yatanze ikaba yari ikurikira: abo dukoresha bari bashaka ko tubongera amahera bakorera mu nama yabaye ejo, twarahugiye ku giciro rero twobahemba. Tugaca dusaba rero tuti ko ejo twumvikanye ico giciro cyo kubahemba yuko dusabye yuko bose batangura kwakira ibigori. Ibi none yoba yabivuze atararonka amakuru y'ukugene ikigega cyane Anagesa cifashe canke ariko ahuma amaso abashinga amateka n'abanyagihugu baserukira. Ico bikoze iyo siguro yatanze ntayisi sana n'imvonyezi yatumye gushika naya mango umwimbu w'ibigori w'abanyagihugu utagugwa. Kukaba nkako amasoko ya RPA mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi amenyesha ahubwo ko uko gucegwa kugura uwo mwimbu vyatumwe nuko ataburyo buhari. Ayo masoko nyene abanda yamenyesha ko uburyo bwo kuzogura ivyo bigori hari kuhakogwa ibishoboka byose ngo bukugwe mu mafaranga yagenewe kuzogura umwavu w'ikizungu. Ayo mafaranga nayo akaba yababa imiliyaridi 38 z'amafaranga y'amarundi. Ijisho rya RPA mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ribandanya rimenyesha ko aho leta iziga ayo mafaranga y'umwavu azoba yakoreshejwe mu kugura uwo mwimbu w'ibigori ni mu masezerano hagati yayo n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi, amasezerano ataramenya nimba azotegwa ku mukono canke ryari azoshirirwa mu ngiro, ari hamwe izo mpande zose uko ari zibiri zoyaga zihuza. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba ku bw'isoko rya RPA burindiriye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abwemerera kwitiza izo miliyaridi zigera hafi kuri 38. Hagati aho abanyagihugu bo babandanya kwandikira ibigori basaruye kugira ngo ntivyononekare mu kurindira ko ikigo Anagesa kiza kubibagurira. Mu bijanye n'indero navyo nyene mwavyumvise mu ncamake, abigisha barenga 1120 barahevye akazi mu bushikiranganje bw'indero mu kiringo c'amezi 9 yonyene. Abo bigisha bo mu mashure y'intango n'ayisumbuye bakaba bamenyesha ko baheba akazi kubera umushahara w'intica ntikize. Ivyo bikaba biteye impungenge cane ubushikiranganje bw'indero gushikaho bwitura ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira hakogwe ibishoboka byose ngo iyo ngorane itorega umuti ubereye mu maguru masha. Ni nkuru
twateguriwe na Janvier Ninahazo. Nkuko amakuru yo kwizera duhabwa na bamwe mu bategetsi bo mu bushikiranganji bw'indero abimenyesha, ivyegeranyo muri ubwo bushikiranganji vyemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abigisha bahevye akazi bagera ku 364. Ni mu gihe kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 gushika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ivyo vyegeranyo bivuga abigisha 761 bari bamaze guheba akazi. Ayo makuru nyene akavuga ko abo bigisha bose ari abo mu mashure shingiro n'ay'inyuma y'amashure shingiro. Nka bose muri abo bigisha bakavuga ko imvo ituma baheba akazi k'ubwarimu ari umushahara w'intica ntikize. Ayo makuru kandi akavuga ko abo bigisha baheza bakaja kurondera ubuzi no kwisumamwo mu bihugu vy'Abarabu nka Emirats Arabes Unis, Arabia Saudite no mu bihugu vyo mu karere nka Kenya. Nkuko bamwe mu bategetsi bo mu bushikiranganji bw'indero babandanije babimenyesha radio RPA kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yarituye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu amumenyesha ko ahagaritswe umutima n'uyo murindi w'abigisha baheba akazi, ibituma haba ihungabana mw'itangwa ry'ubumenyi mu mashure. Bitaye ko ngo biranagoye gusubiriza abo bigisha mu bijanye n'ubumenyi na cane cane mu mashure yisumbuye y'ubuhinga. Aha umushikiranganji w'indero akaba yanasavye ko leta yotenyenya gushira mu karuhuko k'izabukuru abigisha bo mu mashure yisumbuye y'ubuhinga ya ETP na ETESA ari mu ntara ya Gitega bageze gukukuruka ariko bagishoboye akazi. Ayo makuru yo kwizera nyene akamenyesha ko umushikiranganji François Habyarimana yamenyesheje umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ko ikibazo nk'ico c'abigisha baheba akazi cibonekeza no muri za kaminuza za leta. Isubirizwa ryabo naryo nyene rikagorana kuko abo bagize ngo barikora ko bose baca bagaya agahembo gato bavuga ko katababereye. Aha umushikiranganji François Habyarimana akaba yaciye asaba ibiro vy'umukuru w'igihugu itunganywa rishasha ry'imishahara y'abigisha muri za kaminuza za leta kugira ngo barabe ko ico kibazo kibangamiye bimwe bikomeye iterambere ry'igihugu cotorega umuti. Janvier Ninahazwe. Dusozerere mu yavugwa mu vy'inkino. Urukino rugira gatano mu nkino za nyuma za playoff muri basketball rwaraye rusozerewe kuri uyu w'Imana ku ntsinzi yatahukanywe n'Urunani rwinjije amanota 82 kuri 80 y'umugwi Dinamo. Urunani rero rufise intsinzi zitatu kuri zibiri za Dinamo, rukaba rwaraye ruteye intambwe ikomeye muri izo nkino zo kurondera umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Road to Basketball Africa League. Ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Akona kamwemwe karanga abakunzi b'Urunani aho baririmba imbere y'abakunzi ba Dinamo inyuma y'aho umugwi bakunda waruheje kwirahira mukeba kuri urwo rukino rwa gatanu mu nkino za nyuma za kamarampaka playoffs muri basketball kuri Departement des Sports. Urunani rwaruheje gutsinda urukino rugira gatatu kuri zibiri za Dinamo. Urunani rwifashishije abakinyi babo bose atanumwe abuze binjiye mu rukino neza cyane batsinda agace ka mbere ku manota 25 kuri 17 ya Dinamo. Agace ka kabiri Dinamo yarikosoye iragatsinda ku manota 17 kuri 18, iyo migwija kuruhuka. Urunani rufise amanota 39 kuri 36 ya Dinamo. Agace ka gatatu kasizwe na Dinamo ku manota 22 kuri 28. Urunani nago rutsinda agace ka kane ku manota 23 kuri 22. Uwo mugwi w'Urunani waciye utsinda ugo rukino ku manota 82 kuri 80. Hasigaye amasegonda 10 ngo urukino rurangire, Dinamo yasumvye Urunani amanota 9. Abakunzi b'Urunani basa nabihebuye, ariko abakinyi bobo ntibacitse intege, ahubwo bongereje ingufu muri uwo mwanya batsindamwo amanota 11 abifashijemwo cyane cyane na Petit Paris atahusha mu gutsinda amanota 3. Urukino rugira gatandatu ruteganijwe kwa gatandatu igerekezo rya 19. Urunani rutsinze ruzoba rukatishije itike yo kwerekeza mu nkino za Road to Bar. Mu gihe naho Dinamo yotsinda urwo rukino rwa gatandatu, iyo migwi izocihurira mu rukino rw'indwi
urutsinze acaronka uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino z'amajonjora ziganisha muri Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru kuri no w'Imana intumwa zishirahamwe y'umupira w'amaguru muri Africa Cup zari Bujumbura kugira zirabire nimba ikibuga Intwari gikwije vyangombwa kugira kije ku rutonde rw'ibibuga vya nkino mpuzamakungu. Icegeranyo c'isuzumwa bakoze n'icaramuka gisohotse imbere y'itariki 30 za kuno kwezi cemeza ko ico kibuga gikwije ibisabwa. Imigwi ya Aigle Noir na Flambeau du Centre izoserukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imirwi izoca ikiniraho ku kibuga Intwari. Tukiri mu makuru y'umupira w'amaguru twameshe ko umugwi wa Chelsea waraye wegukanye igikombe c'isi ihuza imigwi ikinywe ubwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru. Chelsea yatsinze Paris Saint-Germain yorohewe cyane ku bitsindo 3-0 harimo 2 vya Cole Palmer imbere y'umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump. N'urukino rwabereye ku kibuga ca MetLife in New Jersey mu burengero bw'igisagara ca New York. Ico kibuga cakira abantu 82,500. Amafaranga Chelsea yakoreye kuva iryo higanwa ritanguye yababa imiliyoni 125 z'amayero. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni kuri ivyo bivugwa mu nkino hagarukiye amakuru yo kuri 14 mu kakaro umwaka wa 2025 mwakenuye mwebwe mwari muduteza abiri bakoze kandi nabagenzanje bitanze kugira aboneke hamwe rero n'abahinga b'ivyuma batumye vuga mu kanyumva atagasembwa kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyungeko muroranirwe mu banyu no mu byanyu.